ntiwoshobora kurasa ukoresha blende urakoresha abasoda ngo uvuge ngo warasha ataco yarashiki yarashende mbega yarasa abasoda ko numva wenyene yivugiye ko abasoda bamwankiye abo nibiza muhaye ko bamwankiye bati bituza agacamanukana n'abaje gutera none yarasanye nabo bijanye muranyumva John turakumva neza okay merci ndafise ikibazo mushatse kuvuga yuko Rugigana ivyo byose avuga ko yarashe hoba harabaye kwirasa gukina comedy cyane mwebwe selon ico mwe muvyibazako urumva ho noba ngombye kuvuga ibintu ntazi muge ico mvuga gusa n'abaciriyemo je nagerageje gutumira Lieutenant Kamana kugira atange version yiwe kugira abana b'igihugu baronke ukuri ico umwe wese yita ukuri kwiwe mugabo mwe muvuga muti Rugigana ivyo avuga ngo bararashe atanidirisha nimwe ryamenetse hoba habaye iki erego Rugigana avuga Rugigana ahubwo yitera ingorane Rugigana mbega aho yaza kurasa ko hari uwundi muntu ajejwe garde la proche yitwa Mushwabure y'Idefonse yari ivyo byose yavyumvise uravyumva Rugigana yaje kurasa ronde iki iyo Mushwabure avyumvaga agasoboka na president akamujana ahantu muri ambassade yaje inyuma yaza kurasa rasibiki ntibiba biheze ubu harabi ikintu ndadaye kandi ndadaye na president nyakwigira president ndadaye nukuri baramurenganya kandi bakwiye n'abantu bose yari mu president wacu w'igihugu bagomba kumugira ngo yari mu president wabo ibishoboka yari mu president w'abarundi bose kandi ndi yaronse umwanya wo kugira ngo atwereke ingene ikintu na kimwe hari uwanditse ruzeye yitwa Rukindikiza yaranditse ati le président est mort incompris hariho ibintu yanditse mefe et geste guhera ku rukatasi rwa 29 gushika kuri 73 aho hantu umuntu wese azobisoma asumenye ko ari ibinyoma biteye isoni jewe hariho ibintu numvise kandi nico gituma iki gitabo ni gitabo ntako ari igitabo kibi kirimo ibintu by'inzigo kirimo ibintu by'ibitutsi kirimo guteranya kirimo byinshi ariko iki gitabo kirimo ibintu bidusobanurira kumbura ibintu byabaye kuko sinaye gushobora kubyemera n'ubwa mbere kuva jewe ndumusoda cyangwa niga iby'igisoda numva umuntu agenda ku rugamba adatwaye abasoda nuzeye ngo komanda w'ikambi ya Muha yahaye amategeko oya ntarashika ngaho mbere kuri uwo munsi nyene ku mugoroba ijambo nyakubahwa yabaye umushikiranganje Colonel Alfred Nkurunziza uravye ukuntu igitabo ca Rugigana bakuvuga bakandika bavuga yuko wari muri Kamuha muri rya joro ryo wa 21 akavuga ko wamuciriye ko amate akavuga mbere byinshi nkuko umenganiwe woba warufise uruhara rukomeye mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa president Ndadaye mwebwe namwe mukaba mu byo mumaze kuvuga mu byamirira kure ivyo muvuga mwibaza ko imvugo canke inyandiko za Rugigana zoba zitumwa niki ahanini canke mwebwe kuvyo abarega byose muri kijya gitabo ahanini guma hagaruka izina ryawe kandi inshuro nyinshi mwibaza ko byo byatumwe niki ni ibyo uvuze ni by'ukuri amvuga inshuro 23 murakoze Haynod jewe ikibazo ca mbere kiroroshe jewe nshaka yuko abatumire uko ari babiri bava batwibwira batubwire abarundi aho donc ibyo parcours zabo professionnel aho bakoze naho baba barize cyo ni ca mbere hama icya kabiri nashaka naho nyene kiroroshe jewe mvuga par rapport y'ibyo nasomye mu gitabo canditswe na General Rugigana je ndumva nshaka kumenya itariki bavuga y'umunsi yalo nuvumenga nohera kuri le 20 botubwira aho bari umwe kugira tumenye tugendereho tubitahura hama ikibazo cya gatatu ndaza kukibaza mu nyuma murakoze Colonel
Alfred ko yo kugwa mikro akatuvugisha. Okay, muranyumva? Ego turabumva. Ndabaramukije kandi ndabashimiye ko mwaduhaye umwanya wo kugira ngo kujya muri iki kiganiro. Hanyuma ku kibazo umbajije yaho naciye naho nakoze najewe nohera kure mugabo hanize hose nta mwanya ngira ngo ukwiga ndabivuga mugabo je duhere muri scam je ninjiye muri promotion ya mbere muri scam mu 1975 aho scam niho ari gitanguye. Hanyuma rero namaze mu ishuri ya scam mu gisata cha economy ya administration namaze mu myaka 5 nahejeje muri 80 niho natanguye akazi. Rero natanguye akazi Igitega muri unité yitwa ubita 22e bataillon blende ariko kera yari escadron ko yari bwabe bataillon. Ubwo rero mugabo naciye nsubiranja muri komando kugira entraînement ya komando amezi 3. Hanyuma mvuyeyo tuca twiga ibyama blende kubera naho uhejeje mu officier ibyama blende ni special n'ubizi kubera ni mu byuma by'ingwano bindi utangura kugira entraînement ukiga amezi 3. Ubwo mugabo nacishijemo ndagenda gukora mu ikambi yo mu Rumonge bariko baragura nyamwaka yitwa Kinga. Aho rero mu nyuma yaho naciye ngaruka muri blende njamba icyo bita chef de peloton blende nayimazemo imyaka 3. Hanyuma njangenda ibujumbura gukora muri 11e bataillon blende aho naciye banduza njamba komanda d'escadron. Ubwo rero nagumye nkora muri iyo kambi nka komanda d'escadron. Hanyuma muri 86 nsubira kwiga muri scam mu ishuri bita SPO no kuvuga session de promotion de session de perfectionnement des officiers. Mwaka wose mbaho rero nsubira muri 11e kuba icyo bita mu gisoda S2 S3. Ubwo rero nakoze ibyo bya S2 S3 gushika muri 89. Muri 89 naciye ngenda mu Budagi bunze ubumwe kugira kunonosora ibyo by'amablende. Hanyuma mpeza muri 91 ndataha mu Burundi. Hanyuma baciye bambwira kujya gukora mu ikambi. Sinasubiye mu ikambi ya blende, naciye nkora muri etat major mu gisata bita G5 ni kuvuga icyo nk'ibyo mugira byabamenyesha amakuru mugabo ni birebire imigenderanire hamwe n'abasivile abasirikare n'abasivile nibyo nakozemo muri G5. Hanyuma rero mugabo narababwiye yuko jewe ntagomba gukora ibintu ndize. Baciye bandungika muri CPF niho twagenda kugira entraînement. Hanyuma ndagira entraînement y'amezi ashika nka 3. Ndagenda no muri stage ku radio na televiziyo kugira ndabe ingene bakora ndabamenyereze ngire stage. Ubwo naciye nsubira muri G5 nkene ndakora. Hanyuma rero mugabo baca basubira bandungika muri 11e bataillon blende kuba commandant second. Hanyuma rero ngaho hagati yaho mwumva harimo 91 mu mpera ya 92 tuca tugenda badutuma mu Rwanda kuba muri Gome yari ntuze groupe des observateurs militaires no kuvuga twakora mu gisata ca OIWA cyo kugira nicari gitanguye kugira ngo tugende hagati ya FPR n'abandi gisirikare cy'u Rwanda. Ariko nitwamaze igihe kirekire twamazeyo nk'amezi 6. Hanyuma bica ntibyagenda neza kandi twakorana n'abo abasoda bo muri Uganda, abo officier gusa, twara officier muri Uganda, twara officier mu Burundi, twara officier bo muri Tanzania n'abo officier b'Kongo ya kera yari Zaire. Ubwo rero amezi 6 aheze
naciye ngaruka nca nkora nsubira mu ikambi nyene nakoramo ndi komandance go mugabo aca rero ahubuka ingorane mu Burundi baca bantuma gukora mu bintu byitwa pupema byo babirebire ariko reka nze ndabicagagura hanyuma muri 1993 mu kwezi kwa mbere baciye bantuma igitega muri 22e bataillon blende aho rero bantuma muri gukora muri bantumye ko bataillon commandant de bataillon ariko hari gihe amatora agira atangure twebwe mugabo urumva nashitse kwa mbere turatunganya ibikorwa hanyuma batubwira yuko mu kwezi kwa gatanu tuzoja tugenda kuri terrain baca baduha mission yo kugenda ikarusi nta kambi y'igisoda nimwe yariho baca bavuga yuko province yose ya Karuzi arije bataillon wanje izocungera amateka amanuza amatora mu byerekeye ibyo gucungira umutekano rero naciye njyana bataillon yanje kuko bataillon yanje yarimwo ama escadron abiri ni kuvuga abumva iby'igisoda barabizi mugabo yari nini hanyuma twamaze y'icyo gihe kuva muri uko kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi k'umunani ariyo turi abasoda bose kiretse abasoda twasiga mu ikambi kugira ngo barindire hamwe ho cyo kugira ngo dushobore kugera gutabara hirya no hino ariko nakoze muri ibyo gushika mu kwezi k'umunani gushitse amatora y'abashinga amateka heze byose biheze baciye bampamagara ko imvura bankeneye hanyuma kuzokora muri ministeri rero muri ministeri gukora muri ministeri umuntu yarindira decret ya kwa president ko hariho ministeri na etat major ngiye kwa chef d'état major yaciye ambwira ati wewe rero bavuze yuko uzokora muri ministeri sinkutwara mugabo anatanda yuko uronka iyo decret ikonoma uraduze mwikonje ucubimura famille kugira ngo ugaruke gukura ariko rero urabyumva ngo digisoda birafise ingene bitunganije kubera iyo umuntu agiye aha ugiye inzu yawe wacuyisigarana igisoda kaca kivundi nawe kikaguha iyo ugiye ubwo rero nacambwizwa kurindira yuko umuntu ava mu nzu yiwanje kugira nanjye nimure umuryango uri Gitega naciye nsubira rero Gitega urumva naciye ndo ngikonje nininya y'umwaka wo donc konje bitanywera aca banyongera ko n'iminsi ine ya konje de mutation hanyuma ndasubira kwezi kw'icenda nari Igitega entre Gitega na Bujumbura kubera nari kwimura umuryango hanyuma rero kwezi kw'icumi gutanguye niho decret inoma kuba directeur wa affaires sociales muri ministère no kuvuga bayita DPSOC aho rero niho naciye mbanuye ivyo rero ibi byashitse mu icyo gihe cy'itariki 2021 y'ukwezi kw'icumi muri 1993 niho nari ngishikaho n'ibiro sinari bwabironke neza sinari byinstare nari mfise n'abasoda nimvira ko nari mfise abasoda batatu natwara umushoferi ngatwara umudaktiro n'umusuzi ofisiye d'administration arabo abandi bose sinari bwamere kwiyestara hari hakiri n'ibyo bice biratera rero tujya muri birya nuko ibintu byabaye ibyo mugabo mu nyuma rero narakoze muri icyo gisata imyaka niho nakoze imyaka myinshi kubera nakoze kuva aho nabaye nome mu kwezi kw'icumi umuhisi perezida Melchior Ndadaye niwe yagiye yitabye umuremyi ariwe yanumye muri icyo gisata nagikozemo kuva muri 1993 gushika muri 1996 kandi muri icyo gisata nyene niho naciye ndonka niho naciye bashinga kuba perezida wa conseil d'administration wa INSS iyo myaka yose rero iyo myaka twahuye na perezida ntibantunganya nari perezida amemeta
wa conseil d'administration ya INSS. Munyuma rero aho haziye Buyoya perezida Buyoya wa kabiri, naciye nkora mu biro w'ibiro ajejwe iby'igisirikare w'igihugu guhera muri 1996 mu mpera gushika muri 1998. Muri 1998 rero aho umushikiranganje kwivuna abansi Filime yitabiye umuremyi, niho baciye bangira ministre wa defense. Ndabikora mu myaka 2, hanyuma muri myaka 2020 mu kwezi k'umunani njagenda kuba ambassadeur w'u Burundi, nserukira u Burundi mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nkabajejwe n'igihugu cya Japon na Corée du Sud na Vietnam na Thailand. Hanyuma mugabo nari mfise icicaro mu Bushinwa. Hanyuma rero ndakoraho imyaka 6, kubera nakoze kuva mu 2000 gushika mu 2006. Aho rero mu 2006 urumva nakoze kuva kuri Buyoya Buyoya 2, hanyuma kuri Buyoya transition, hanyuma kuri Ndayizeye transition, hanyuma kuri perezida Nkurunziza umwaka wose, kubera bagomba kutubisanya, hanyuma bariko barategura ingene kubisanya. Hanyuma rero muri 2006 njandagaruka Ibijumbura, njandagenda ku mushikiranganje baciye baturungika iyo twahora. Hanyuma njandagenda ku mushikiranganje kwivuna abansi, ndamusaba yuko nogenda mu karuhuko nishakiye, no kuvuga hataragera narisabira, ndabisaba acaranyemerera, nca rero ndonka retraite anticipée ngarutse mu kwezi kwa 6. Mugabo nari nateguye yuko jewe amabanga y'iby'igisoda nciye ndayageza ngaho, nca ngenda mu Bushinwa aho twari twateguye n'abandi kugira ngo twikorere ibyacu. Turagenda turakora mu Bushinwa imyaka 2 yose. Hanyuma ariko umuryango nari ndamaze kubika muri Australia, cyandi yubwira ndi ndakuma jenyene ndiko nakurikira ibi ifoko kurikira umuryango. Cyandagenda mu 2008 cyagenda muri Australia, nca rero ndasaba visa. Hanyuma muri 2014 niho naronse ubunyagihugu bwo muri Australia. Donc muri Australia ubu nari maze imyaka 16. Nuko rero ibyo nivyo nakoze, ariko hariho byinshi nagiye ndakora hagati yaho, nta mwanya bareka tuba abandi. Ugifise ijambo nyakubahwa yabaye umushikiranganje Colonel Alfred Nkurunziza, uravye ukuntu igitabo ca Rugigana bakuvuga bakandika bavuga yuko wari muri Kamuha muri rirya joro ryo 21, akavuga ko wamuciriye ko amate, akavuga mbere byinshi nkuko umenga niwe woba wari ufise uruhara rukomeye mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Ndadaye. Mwebwe namwe mukaba muvyo mumaze kuvuga muvyamirira kure ivyo muvuga, mwibaza ko imvugo canke inyandiko za Rugigana zoba zitumwa niki ahanini, canke mwebwe kuvyo abarega byose muri kijya gitabo ahanini guma hagaruka izina ryawe kandi inshuro nyinshi, mwibaza ko vyoba vyatumwe niki? Ibyo uvuze ni iby'ukuri. Amvuga inshuro 23. Aba rero no kumvuga abasha bya bindi by'ukunshafuza kabisa. Ariko ahandi asubira kamvuga ibyo rero no kuvuga kumvuga direct, kumvuga indirect ho ni byinshi. Wo nkuramwo igitabo cyo sigara ari vide. Hanyuma rero
ibyo niko kubivuze niko amvuga kenshi rero kumbaza uti ibi ni kubera iki ni ukuri icyo kibazo sinokimenya kuko niwe abizi igituma kuko ni ibinyoma ni ikinyoma cyambaye ubusa ni ikinyoma kubera muri iyo kambi ya Muha sinigeze ngendayo na rimwe kuri uwo munsi w'itariki 21 y'ukwezi kw'icumi muri 1993 sinigeze ngendayo kandi abo bofisiye abakihari bose abakiriho benshi bombera isura kuko ntibambonye n'umukuru w'ikambi w'iyo kambi yatwara iyo kambi yoshobora kubyemeza kuko ntiyambonye urumva rero batambonye ibyo byose yandika nta na kimwe ari icukuri icyo nico no bivuga ko ibyo nabyo kubera iki sinobimenya n'ukuri ibyo mu bibaza we ego mugifisa akanya n'ijambo abasirikare benshi iyo bakoranye mu makambi cyane cyane umwe ari utwara uwundi ari utwagwa cyane cyane nko muri batayo ya 22e batayo blende mwavuze ko hari ama escadron abiri ayo ma escadron na ma blende ma BRDM hariho iyindi kompanyi bita kompanyi porte y'aba fantase bita ba infantry abagwanira hasi ni nayo Rugigana yakozemo ubwo ntiyo yarashaka kwinjira mu ma escadron hama mukamubera intambamye canke mukabona ko mu bafantase hakenewe intwara miheto canke intwaza ngabo nka Rugigana akabona ko umenga mwara mugoye kugira ngo ntiyinjire mu blende bigatuma mu kugomba kubihora abishira muri ico gitabo oya sinimvira ko ari ibyo mushinga ndahe menyesha makuru sinimvira ko ari ibyo kubera igituma ndiyumvira ko ari ibyo jewe urumva nashitseyo mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kane twari ko dutegura kugenda muri mission mu Karusi hanyuma urumva nta bintu byo kugira ngo umuntu atangure kuba yagize ikindi naco iyo umuntu ari komandado batayo abafise ama escadron mbeka mvu bya 22e mfise ama escadron abiri nkaba mfise niyo kompanyi yitwa kompanyi porte hanyuma nkaba mfise n'iyindi kompanyi y'ibintu bya administratif n'abamekanicien n'ibiki bavyita MS MS yego wowe ndumva kumenga hari ahantu baciye hanyuma rero urumva uyu komandado batayo ni gake muhura n'abachef de peloton abachef de peloton batwagwa n'abakomanda babo ni gake umuntu uze kuko muri gisoda ibintu byose irarshi ushobora kugira ngo wewe winjire mu bya escadron ifise nyene yo yitwara wewe uvugana na komanda escadron ukavugana na komanda de compagnie ukavugana na komanda MS donc simbona mu komanda de badahurira na chef de peloton ku buryo mwogiranira inzigo imaze imyaka 31 murakoze cyane nyakubahwa Colonel Alfred Nkurunziza reka duha kanya abandi nabo turaza gusubira kuganira murakoze ego ijambo ni rya Rumata ego yari twari dushaka ko nango Mirakiza agisha tubwira ati nawe atubwira yidondore majambo makavunagura hamagire ko atubwira nawe itariki ya 20 ishira mu 21 October donc 1993 tuba yarari kugira ngo tunyene n'abatabazi bagenda bamenya aho gake uko tugenda tuyaga murakoze yego sinzi ko munyumva mwiriwe neza abaduhaye ijambo nabo tugira dusangire kiyago mwiriwe turabahaye ikaze turabumvira na pejana murakoze cyane jewe rero nitwa ngo Mirakiza Jean ariko benshi bakunda kunyita John hanyuma jewe sinibaza ko nja kubarambira cyane kuko parcours y'uwo yantanguriye bisari ndende jewe sindende cyane ariko nanje naciye mu ishuri nize amashuri yisumbuye ahantu mu ishuri y'indera bigisha y'Ikiremba hanyuma ndayirangiza mu mwaka wa 1986
hanyuma ico gihe umuntu ahejeje ayo mashuri ya école normale yaceja kwigisha kandi nivyo baciye banduye kwigisha mugabo sinabishaka kuja kwigisha ncangenda mu ishuri rikuru ry'intwaramiheto Iskam ego mu kwezi kw'icenda exactement le 25 je pense septembre 1986 ego hanyuma ndahamara nyene uwo mwaka nahamaze umwaka umwe gusa kuko mu kwezi k'umunani k'umwaka ukurikira naciye ndonka bourse yo kuja kwiga ibintu vya gisirikare mu gihugu cahoze ari Uburusiya exactement en Ukraine haje hari ingwano muri iyi minsi abantu rero nahize imyaka 5 hanyuma ndaharangiza bampaye urupapuro rw'umutsindo donc nahejeje ndose diplôme ya ingénieur muri mécanique en fait no kuvuga ndi diplômé ingénieur mécanicien spécialiste en entretien et réparation des véhicules à roues et à chenilles. Bon, ibyo ntawo banza kubisigura no kuvuga gusa diplôme ko naje naronse diplôme hanyuma muri 92 mu ntango z'umwaka n'ibyo amablende n'amashara dokomba ushobora kuyakora no kuyafata neza mu gihe ari kuvuza oya samable no des véhicules à roues et à chenilles même les véhicules zisanzwe donc véhicules à roues niziya z'amapine hanyuma à chenilles n'amablende nko kubivuga amashara n'ibindi donc ni en fait ni un peu de tout na bya bindi byo muri Janit Rabo byo kumutsinda byose tout ce qui est chenille et tout ce qui n'est pas piné aussi bon niyo diplôme naronse hanyuma rero muri 92 mu ntango z'umwaka niho nashika mu Burundi murumva umuntu amaze imyaka 5 ari hanze ntaba akiri umusoda cyane aba yasa n'uwibagiye igisoda nico gituma baca batugirisha ikintu bita stage et recyclage des officiers no kuvuga mu ncamake bavyita SRO donc ni formation nyene yo gusubira kwiyibutsa igisoda bijya bintu by'igisoda gutambuka nk'abasoda voilà kugira bigende vya tactique by'igisoda kumenya we gukoresha inkoho tusa hanyuma turabikora gushika nibaza ameze nkangahe hanyuma anatanda yuko ntuze entraînement commande itangura mu kwezi yamitangura muci baca bandwika kurindira muri 22e bataillon commando 22e bataillon blindé mbere hatwara uwo nyene yantanguriye nuzeye Colonel Alfred Nkurunziza niwe hatwara yego ndahamara iminsi mikenya yego turakorana mbere n'uwatumye ngira duhura nuzeye General Rugigana nawe nyene namusanze ari niho yakora nahamaze umwanya muto yanjije muri komando hanyuma ncandamanuka ibujumbura muri uwo mwaka nyene ncangenda baca bamba gutwara garage yitwa Brutex hariya muri quartier asiatique yari garage nyene ijejwe ivyo vy'ama réparation des véhicules donc voilà hanyuma rero kubera mwavuze muti none le 20 wewe aho le 20 wewe wari hehe le 20 naraho nyene aho ku kazi niho nari jewe nakora muri 11e bataillon blindé mugabo nkaba ndi détaché muri yo garage bita Brutex mu bisanzwe yapfuye kwituko en fait Brutex no kuvuga Burundi textile kera ngo hari abaisraélien bahakora ibintu vy'impuzu naravyumvise gutyo mugabo baca bagumiza hiryo zina yagumye ari Brutex murumva ko ategeka ikintu ca textile ariko mu bisanzwe ntiyari kiri Brutex yabagumanye iryo zina ariko yacitse garage ya réparation donc y'imiduka yego hanyuma rero ivyabaye itariki ya 20 jewe nka saa 4 kuko naje kunywa icyayi saa 4 mu ikambi ruguru muri 11e bataillon blindé narakorana n'umuzungu mu France yitwa Raymond Kerangeven yari mu adjudant chef ko twe twakorana n'abantu baba sous-officiers aba homme de troupe n'abasivile barimwo aje narakorana n'abantu bo mu Buyenzi murabona ibintu vya mécanique rero naraduze kunywa icyayi en tant qu'officier tudugana n'uwo muzungu mu modoka yarafite imodoka Sami bayita Sami turadugana twarakundana arambye ati aturazi none ati jewe jo ati baradukoranije baratubwira uko hariho coup d'état ihaviba ati kandi barabitubwiye nivyo voilà arabimbwira ndumva ko nyine ari ibintu vya sérieux kuko mu bisanzwe twama twumva ibintu vy'amarimera makudeta amarimera yari yaramaze imisi avugwa ariko uwo munsi arambwira ko ari byo
hanyuma kandi ivyo bintu narabivuze mbeje kunywa icyayi naciye mu biro kwa commandant ndabimubwira nti je umuzungu tudubonye arambwiye ibintu by'amakudeta kandi bari ko ari bya siri imunda bibwiye acambwiye ati we ataho wabereye ngaho ngo bereka ati manuka ku kazi we ivyo bintu ayo marimere yama urumva cyane subira kubaza ndagenda nja ku kazi na n'uwo muzungu ndakora akazi hari kuwa gatatu en fait ntuze mu gisoda kuwa gatatu twe twakora demi journée kuko après midi yari journée sportive twataje mu bintu by'umupira hanyuma baragenda mu mupira rusore duhurira kuri messe chef d'état-major haca arakoranya aba officier bose bariho arababwiye ati hari ibintu twumvise la situation n'est pas bonne abantu recommanded nituza kurara mu makambi ntihagire umusoda n'umwe abasohokana twumvise ko hariho ibintu voilà nibaza ko nobandagaje ngaho nibaza ko ibisigaye mwaje kubimbaza mu nyuma ego ahubwo munyemereye nagomba kubabaza mwese donc ministre Alfred colonel hamwe na John Ngomirakiza ego mwese muvyo bayetse sinzi ko hari abo bafise akabazo ndabona mon fils ntunyumva abandi bantu turi kumwe ngaha bon fils sabwe uretse gatoya sinzi ko gukura mwumva Reyno de paravuga ego nagira mbaze ikibazo nyamukuru tubona kuko mu gitabu ca Rugigana tuvyemera tutavyemera nkuko Colonel Alfred yabivuze iyo atabarimwo nibaza ko twakaha igitabo kitaba kirimo mugabo avuga ati jewe rijya joro sinarindi muri Kamuha mwotubwira aho mwari muri kiretse ari banga tukamenya tuti voilà avuze ati wewe yaraha il y a des gens qui la testent ibintu nk'ivyo oya kuko mwatubwiye muti hari abatesta yuko ntari muri Kamuha basi mwotubwira muti je naraha hanyuma ugwaruka n'abatwumviriza bakaronka version yanyu merci beaucoup siko mutwumva muratwumva yego ndabumva ego Butari yarabajije ikibazo aravuga ati mu gitabo cya Rugigana aravuga yuko mwari muri hanyuma ahubwo mwamufashe na mwamimiriye muramukira ko amatemo muramukubita n'amakofe ati we avuga ko mwari muhari hama mwebwe mwarasiguye muvuga ati cyo twari turi kandi mutubwiye yuko haro n'abavyemeza ko mutari muri yo ariko twashaka kumenya ido nido mukatubwira ati aho mwari muri mukabidusigurira tukumva byo yanyu uwo munsi nababwiye yuko nkuko bayivuze ku munsi w'imbere yaho hari ku munsi wa kane ku munsi wa kane rero muri etat major no muri ministère après midi dufite sport alors dufite sport après midi twayikorera hariya kuri district ya Bujumbura hanyuma rero turagenda yabo officier bose harimo abo muri etat major na twebwe ubwo rero bamwe bakina basket abandi bakina football jewe nakina football hanyuma rero tubona abo muri basket n'abo muri volley bose barahagaze turagenda kuraba rero natwe baca bavuga bati hari haje umukomanda wa Onziye maje kuraba chef d'état major général hanyuma ko na chef d'état major général yariko arakina basket hanyuma rero tubona barahagaze barazazaniwe aho ni après midi ya 20 hanyuma baca baravuga ngo avuze yuko ngo babasoda barahiye yuko ngo haza kuba kudeta ngo barahiye tubona rero chef d'état major n'abandi baciye bagenda muri état major jewe rero nyagihe urumva niho nari ngishika niho nari ngironka akazi sinayibwa ndiko ndiyorganiza mu biro nzokoreramo hanyuma rero kandi urumva iyo service yari nshasha yari ubwa mbere iyo service ibaho kwari kutangura zero umuntu araba tuzokoresha iki tuzokora iki tuzogirande uri kuri planifia uzokora iki hanyuma rero ku mugoroba dutashe ku mugoroba no muri quartier abantu bose basoda bose twabana muri quartier je nabaye mu Kinindo bose bavuga bati no munsi ni ibara ati kandi chef d'état major général
yavuze yuko aba officier bambe abantu z'abakomanda do batayo bose barara mu ikambi. Bon umva jewe nari mvuye Igitega urumva nari mushasha nta basoda nagira urumva jewe ntacyo byandaba kuko nta kambi nagira. Hanyuma rero mbukeye bambe mu ijoro niho twumva amasasu ariko aravuga, hanyuma turavuga tukiya bwa bindi ibararira kubi. Umve bukeye tugenda ku kazi, hanyuma amabisi yahoraza kudutora, urumva ayo mabisi yatwagwa n'abasoda ntiyaza, hanyuma tusha turagenda wipakije agenda. Twebwe rero aho tugiye muri etat major baradutangira batubwira ngo nimugende kuri messe des officiers. Twaragiye rero kuri messe des officiers n'abandi bose dusanga officier bose bo mu makambi niho bari, abo muri etat major niho bari, abo muri ministère niho bari bose. Hanyuma rero jewe umuntu yantwara yari colonel Daradangwa, niwe yari directeur general wa service. Yari afise amantu ama direction abiri, imwe yari ya communication, iyindi yo gwanje ya social. Ya communication yatwagwa n'uwitwa Mama Mère, hanyuma jewe nanye natwariye. Rero umushefu wacu nduzeye Daradangwa arambwira ati rero atubwira ati rero mwe muze kuguma hafi yanje, aho nzoba ngiye hose niho mwebwe mubwiza kuba muri, kuko ndabakeneye ngo bakubatuma hari ibintu byinshi. Hanyuma rero batubwira ati ngume ngaho kuri messe tubona abagenda hariya abagaruka cyane cyane witwa Gakoryo, yari colonel Gakoryo yari itavye Imana, agenda agaruka tubwira ngo ati none mwabo officier mugumye ngaho ndimwo tabara najo twebwe tutabare gute ntidufise batubujije ntaho duca nta modoka dushobora gukandagamo nta bisi ziza ko twatwarwa n'amabisi nyagiye tuguma ngaho tugize. Hanyuma rero nk'igihe cy'isaha 4 zirenga zo mu gitondo niho twabona minibus ije, hasohokamwo umuntu uze yitwa Mbonayo afise liste, aradusoma liste abantu bose twarabasoda officier nka 12, asoma ati bavuze yuko mugenda muri batayo para. Turagenda muri batayo para, tugiye muri batayo para, hanyuma turashika niho twasangaho rero ngeze mu biro, kandi tumusanga ari umuntu yambaye ipinjama isa n'agahamabaje y'ibigoma. Niho rero bavuga ati mwinjire muri iyo sale, turinjiramwo tubibwiwe n'umuriyete nayitwa Kamana ati abasoda murabona ko bagumutse, ati none bavuze ngo bagomba uwo rero bavuga yari ngeze. Hanyuma rero sinzi umufisiye yabagije ati mbega none ko bavuze ko umukuru w'igihugu ari ngaha muri ikambi, ati aya mahoro. Uwo muntu rero yitwa Ntuzeriyete n'Akamana cyarasohoka, hagarutse azarata amaboko ati bamwishe. Basha twaciye duhaguruka, turagenda tugenda muri Nyantuze muri Nyabisi, twese nta n'ikindi cyasubiye kuvugwa. Mugabo harasigayemo abofisiye nka 2 canke 3 ndabizi, tuca tugenda muri Nyabisi cyatwara kuri messe. Kandi muri abo bofisiye bari basomwe n'uwo muntu watwara iyo batayo yitwa Uziya, yari ya garde présidentielle yarimwo yitwa Niyizi, warajanye nawe nyene muri Nduze muri iyo kambi yitwa batayo para. Nta bindi jewe iyo batayo muha sinigeze ndayijamwo na rimwe sinigeze ndayijamwo. murumva aho navuye nagiye ahandi. Dusubiye rero kuri messe niho twabandanije ibintu bibandanye bigenda gutyo. Niko no kubwira uwo munsi aho nari. Okay, reka tubanze tube turaramutsa Muhozi batumire. Turagusuje Innocent Muhozi. Mwiriwe neza, mwiriwe Colonel Alfred, mwiriwe John, mwiriwe no mwiruka kera Rumatana, abandi bose bari office, mwiriwe neza. Karibu cyane, twari tubakomboye. Ndajeyo cyane kabisa. Yego
namwe mwotubwira ujya munsi wa le 21 octobre 93 yego na problème reka mbetse kupoza question Mozi mwotubwira nk'umujournaliste experience yanyu y'irya joro bon jewe ubisanzwe ndivanta ko mfise sommeil très léger mugabo irya joro iwacu ni mu Ngagara nta kintu na kimwe numvise nabyutse ko nakunda kwibera muri annex iwacu ngiye muri toilette dans la maison principale un voisin ari hirya y'urupangu aransifa ati wumvise ibyo ntibiki ati nabyo wumvise reka nacu numvise mais rumeur yuko hari coup d'état nena yumvise dans la journée nacyo ngo ndigomba kuba ari ya rumeur ya coup d'état bigomba kuba byabaye donc uyu munsi uretse ibyo nuko twaciye tujya kwibarabara twese tukabona ko abasoda menga hariho kutumvikana hagati y'abasoda hariho amatension ibarabara ryari bloqué bidaba nta modoka ya circula yindi narahagiriye n'ikibazo d'ailleurs parce que j'ai fait une observation mvuga nti ubwizi conflit régional ziriko ziraba muri abasirikare hamwe muri groupe muganira hanyuma baratwirukana dusubira mu quartier ryo mazi ndahantu tuko turaganira n'abantu niho haza umuntu akavuga ngo bavuze ngo urateranya abasoda komasa ibyo ni mu by'abarundi uyu munsi nta kintu kirenze icyo atari ko twese twagombye tubaza gushika mu mauze probablement niho twamenye ko president bamwishe gusinze umuntu yarenganye ngo umusirikare yo bagize signe de y'urukumu hejuru ko ari sawa donc ko president bamwishe au-delà y'ibyo moi j'ai compris tout de suite ko ari catastrophe ishitse ko bigiye kuba dramatique mugabo nta fait yindi concrètement à ce stade là nari ifise nta nkuru yindi turetse ibyo ces petits détails. Okay, reka jewe sinzi ko Reynold mwabifite cyo muvuga nshaka kubaza ikibazo kugira twege. Vas-y, pose ta question. Ego. En fait jewe nshaka kuvuga ku gitabo canditswe toujours na Rugigana ahantu avuga cyane avuga je ndiko ndavuga bamuha amategeko ngo aje uko aja sinzi ko ari gusova president cyangwa gucungera palais présidentiel kuko d'après ibyo nasomye numvise avuga yuko ashitseyo nawe hari gihe yabonye ukuntu palais yabaye bombardé yabaye atangaye yabonye president daye avuye akiri muzima arimo avuga ati ibi nibiki abwira umuntu itwango mushwabure je nashaka ndababaze aho hantu twumve papo y'amategeko aba mu gisirikare cyangwa ayo yoba yaratanzwe aho ndiko mpa ikibazo Colonel Alfred na Lieutenant Ngomirakiza kugira twumve igituma amategeko yahawe cyangwa igituma batakingiye president ko mwumva hari abantu bose bazi ko haza kuba kudeta kuko batamukingiye hakiri kare ngo bamuhishe cyangwa byagenze gute kugira ngo president abantu bose barabize finalement nawe yarabizi ko ariho kudeta byagenze gute kugira yisange 2h du matin ariko araba bombardé dans le palais abantu bose babizi je si ivyo bintu sinza ndabitahura neza murangira mbwiye cyo mutubwira murakoze cyane sinzi ko nshobora kwishura sinzi ko worindira nani hakubaza kugira cyo vyicurira hamwe ego ndarindira cyane ni gatoyi amfete Rugigana avuga ko yinjiye muri pare hariko hararaswa yoba yararashe abari ko batera pare bigizayo cyangwa baragiranye amasezerano cyangwa ibyo byagenze gutanyuma nyakubahwa Lieutenant Ngomirakiza muce mugira ko muvuga ko urupapuro rwa 95 avuga ko wewe na Lieutenant Kamana ari mu mwari murongoye abateye kirimba muca mugira ko mugira ico mubivuze ko murakoze murakoze cyane ni kibazo ciza cyane mubajije kuko nibaza mbere yuko koko twogenda muri narrative ntitwobivamo ko abantu bariko barabakurikirana benshi ntiboronka nyine babaza ntiboronkane ko byo babirebire mugabo ico kibazo mubajije ni kibazo ciza cyane rwose gituma umuntu acha bona neza ivyo ari byo en fait mwumvise yuko ivyuko haja kuba coup d'état mwumvise ko byari bizwi n'abasoda bose n'abasivile bose
yemwe nigera n'ababoyi bose mu gikoni bari bazi ko abakudeta nyamuzi nta muntu umwe atarazi ko abakudeta nico gituma mwumva hafashwe des mesures zuko rungika mu bisanzwe murazi yuko les officiers batarara mu ikambi les officiers barari wabo mu makarite yariya mugabo uwo munsi baratanze itegeko yuko ata mu officier umuntu atwari ikambi cyane cyane arara muhira kubera bumvise ko le coup d'état est imminent kandi bararayeyo. Iyo tuvuga amakambi hari amakambi n'amakambi hari amakambi yarajejwe gucungera umukuru w'igihugu amakambi ajejwe icyo bita garde présidentielle aha ngomba kuvuga cyane cyane nk'ikambi yitwa Kamuha yatwagwa na Colonel Isayi Nibizi niyo nabo bose tuvuga ba Rugigana ba Mushwabure n'abandi benshi ntibari bonyene nuko ari bo bavuga gusa abofisiye bari benshi muri yo kambi. Rero urumva les consignes zatanzwe zuko abantu nyine baja sur ces garde kugira ngo ba protéger le palais présidentiel ba bloquer les accès au centre-ville la président bakavuga les ponts ba protéger uko je pense qu'il y a 3 ponts ou 2 ponts zatezwa kuba bloquer kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashobora kujabuka ngo aje gutera ku kirimba. Malgré izo consignes nta cyakozwe nta kintu gine mu cyakozwe kuko abasoda barasohotse haba muri ayo makambi nyene aje yo gucungera umukuru w'igihugu haba makambi yandi yose yo muri Rwanda barasohotse bose kandi ico nobabwira nuko amakambi ategereye gose ikirimba cy'umukuru w'igihugu nk'akarorero nk'ikambi yo mu Gipara ivuga ko abateye ariyo baje bava iri nko ku birometero ntegizajeye nka 4 canke ngiranga 2 habita antuka ni nka 4 canke bita sishobora gupereza neza mugabo ni birometero bitari bike kugira ngo umuntu ashobore gushika ku kirimba birafata akanya. Kandi ikindi naco abasoda bajya bitwara militaire bato ntibararana les armes inkoho zirara mu magaze muri magaze urufunguzo rukaranwa n'umuntu twa magazine kugira ngo abasoda batora inkoho bifata umwanya munini. Iyo hagiye mu bya blende ho biragoye urumva blende nukuzisohora mukazipanga mukaziha mission n'ibintu biragoye n'ibintu ni logistique igoye n'ibintu bifata umwanya buri matari muto. Ahico nshaka kuvuga no kuvuga iki nuko kubera ibintu byari biyizwe kuva kera kandi kubera noneho na preparatifs zo kugira ngo muri ville zigoye jewe mbona yuko umukuru w'igihugu ntaco yari kuba kuko wenyine yarabizi documentation yari bizi l'enseignement militaire yari bizi amakamba yo kumucunga yarabizi kuri jewe niho mpagaze nta nibindi ibyo bindi muvuga ngo execution ngo ibyo ni secondaire jewe mvuga d'abord kuki ibintu bizwi hakabura umuntu akabibegwa abansi Jesse nshaka kubabwira nti nuhe musoda yari loyaliste ninde nta uhari kuko iyo haba loyaliste hari kuba mutinerie no kuvuga ni insurrection ni abantu barasubiranamwo bakarasana bamwe bagaproteja abandi bagatera abandi bagaproteja muga nta wa protege bosi bari complice tous sans exception. Nta ushobora kumpaririza kuko kugira umpaririza umbarira uti none nibavuge jewe bagombe baharure amasase yo bavuge bati amasase yagiye nayahe yakoze iki hakomeretse abasoda bangahe bavuga bagiye muri bavuga abagwaye nta muntu numwe ariho yakomeretse nta muntu numwe abo bose bitwa ngo bari muri palais présidentiel bacungire babasoda benshi cyane plus de blende hariho n'inkoho zirasa zifata marinete zitwa Dragunov baba barabahaye nta kuntu woshobora gusigurira abantu ibyabaye ni nagahomera buntu ntibibaho ntibishoboka ibyo ntibishoboka donc ni ibintu udashobora gutahura mbere wo byagiriza garde présidentielle ukanabyagiriza n'abandi kuko na president yari ikunda yari kwemera kugumaho
jewe vraiment navyumvise sinari kurara ndi president nari kuraba ngapfuma nisoba ko nta kintu nabona nta kintu numva cyosigura ingene umuntu yumvise ko ibintu bikomeye yemera karindirira aho hantu kurindira ko abantu bazana blend n'ingene zihinda cyane akarinda ko zibanze kumushikira kandi naho umuntu yari gusohoka gatonya akaja no mu ikanivo hajya baramurengana ntaho ari kumubona naho je mbona niho hari kibazo niho mbona hari ingorane kuko umukuru w'igihugu habaye negligence idasobanutse ntayo numva sinzopfa ndayumvise tugira amahoro. Ego merci muranyumva jo urakoze cyane ariko hari akabazo utineza mbega Rugigana avuga ko yagiye gutabara umukuru w'igihugu nabaje nti yoba yarasanye n'abari bateye umukuru w'igihugu yoba yarasinyaniye amasezerano nabo yo kubanza kwinjira bakavuga ati tugire treve gato y'uwinjira utora umukuru w'igihugu aho umushwabure yamwambitse impuzu ha mutware byo byagenze gute yinjiye yarasa yinjiye ari ubuteye nawe nyene ateye umukuru w'igihugu kugira mushira bamwica canke yaraje nk'umutabara murakoze. Oya jewe sinari muri pare kugira ngo mvuge ngo Rugigana aravuga neza ariko arapresenta igitabo ciwe samedi yaravuze neza ko yarashe kuva 21h gushika nukuri mu gitondo ko yarashe kandi ko yagize manevre périlleuse agira ibintu ariko nukuri jewe ndabibabwiye kandi muze mubaza abantu ba specialiste bazi ibintu jewe ko ndashobora kuba peut-être ngira ngo ndabivuga ukundi mugabo ntiwoshobora kurasa ukoresha blende urakoresha abasoda ngo uvuge ngo warashe ataco yarashiki yarashe nde mbega yarasa abasoda ko numva wenyene yivugiye ko abasoda bamwangiye abo nibiza muhaye ko bamwangiye batituza agacamanukana n'abaje gutera none yarasanye nabo bijanye muranyumva John turakumva neza. Okay merci ndafise ikibazo mushatse kuvuga yuko Rugigana ibyo byose avuga ko yarashe hoba harabaye kwirasa gukina comedy cyane mwebwe selon ico mwe muvyibazako urumva ho noba ngombye kuvuga ibintu ntazi muge ico mvuga gusa n'abaciriyemo je nagerageje gutumira Lieutenant Kamana kugira atange version yiwe kugira abana b'igihugu baronke ukuri ndimo ico umwe wese yita ukuri kwiwe mugabo mwe muvuga muti Rugigana ivyo avuga ngo bararashe atanidirisha nimwe ryamenetse hoba habaye iki erego Rugigana avuga Rugigana ahubwo yitera ingorane Rugigana mbega aho yaza kurasa ko hari uwundi muntu ajejwe garde de la proche yitwa Mushwabure y'Idefense yari ivyo byose yavyumvise uravyumva Rugigana yaje kurasa ronde iki iyo Mushwabure avyumvaga agasoboka na president akamujana ahantu muri ambassade yaje inyuma yaza kurasa arasibiki ntibiba biheze kuko ababirigi ntibari kure abafaransa ntibari kure baba kure batabakure nari kubutere bari kuyizana escadrille ndiri kure bakayimushiramo kamujana mu kindi gihugu kubera iki hari kure habaho gucungera umukuru w'igihugu uravuga ngo ahantu ni kure. Oya urumva ibyo nta kintu baba ariko baravuga kuko babikoze n'impaka kugira ngo umukuru w'igihugu yicwe nta kintu na kimwe bakoze kijanye n'umwuga bize wo gucungera umukuru w'igihugu ni je nico magararako je no shobora kuba kugukorera mu ngataga kuze John ego bandaje nagomba kumukorera mu ngata kubera nuzeye John yari umekanisye ntiyagize tactique zingene bakoresha ibyo bya mablende ariko je urumva natwaye iyo kambi ya Benedizieme ndazi by'amablende ndababwira ikintu cy'igitangaza ntari bwumve baningiye isoda kuba nize iby'igisoda mubandanye jewe hariho ibintu numvise kandi nicyo gituma iki gitabo ni igitabo ntako ari igitabo kibi kirimo ibintu by'inzigo kirimo ibintu by'ibitutsi kirimo guteranya kirimo byinshi ariko iki gitabo kirimo ibintu bidusobanurira kumbura ibintu byabaye kuko ubu sinaye gushobora kubyemera n'ubwa mbere kuva jewe n'umusoda cyangwa niga iby'igisoda numva umuntu agenda ku rugamba adatwaye abasoda nuzeye ngo komanda w'ikambi ya Muha yahaye amategeko oya ntarashika ngaho mbere kuri uwo munsi nyene ku mugoroba
twavuze ko abantu bose bari bazi bigira ibivugwa bihari ariko uwo yitwa yari liyetena ntiyari bwabe generale awewe ku mugoroba w'uwo munsi nyene w'itariki 20 yagiye mu bintu vya misi yose agenda gusuhuza abantu nivyo yanditse sivyo ndekora ndamurengera akarimbi agenda gusuhuza umuvyeyi wiwe ku bitaro ava ngaho ngo aragenda baraza kubimubwira ari mu bitaro shwabure kubera ngo umugore wiwe niho yakora aramubwira araza kubimubwira umukomandanse wiwe yitwa Gacibwenge araza kubimubwira hanyuma ngo aragenda mu ikambi ngo acabwira ngo ibintu ngo ntibimeze nabi kuko babivuga ngo acataha atashe muri icyo gihe ahantu hose hariho tension sinshobora kubabwira ingene imeze ubwo baca aritahira komanda wa escadron ashika muhira aca yirabira umupira wantuze wa coupe d'Europe ngo hakina ngo nuze nambari abakunda imipira bo barayizi bazosome mu gitabo warayiraba nyantuze nyamaci kuri televiziyo arayiraba kugiziheze iheze ngo yagiye kuryama isaa 5:15 acarigira mu gitanda uravyumva aho rero abandi bo bariko barakarisha bamaze gushika iyo baja hanyuma ngo baza kumuvyura acaragenda mu ikambi mugabo urumva ko yaba mu ngagara umuntu azova mu ngagara akagenda yaryamye saa 5:15 numva yashitse mu ikambi ryaje hanyuma hashikiyeho baramuha amategeko arashe meza batigenda protege umukuru w'igihugu renforce sécurité yiwe kandi amavua yose ashika kuri pale uyugare ivyo ni clair bati niyo omission tuguhaye acarakoranya abasoda biwe naho nyene bavuga yuko yabakoranije bakwega amaguru hanyuma ngo acarabaha ordre umwe wese uko abashe do proto bari abashe do proto nukuvuga abantu batwara bari hasi yiwe kuko we watwara amablende 12 nagwiwe hanyuma ayo mablende 12 arayaha mission yose aje kubaha mission baca baranga nyine wabyandika si jewe baranga bakindi tugerayo aca wewe acafata blende yiwe imwe dahera icyo gitabo kiwe gihera aho hera avuga ngo je commande mon blende BRDM 2 blende imwe ku muntu w'umukomanda d'escadron akomanda izo blende 15 nizo bari baramuhaye hanyuma agakomanda n'amajipe amajipe Clerere atandatu ayo majipe Clerere atandatu arimwo imwe yose irimwo amarance roquette irimwo inko kandi ku izo blende zose ushize ko nizo n'amajipe zifise amanuze amamitrailleuses 36 acagenda wenyene digi no muikam no ku kirimba ashyize ku kirimba hanyuma ashyize ku kirimba ibyo yakoze mbega none umva uwo muntu yagiye ku kirimba atajyanye abasoda umva yaragiye gukora iki ibindi byose bavuga by'ibiki byabaye simbona umuntu agenda iyo tactique nayo nigeze numva kandi noneho je ikintu novuga icyo gitabo ciwe uwo umuntu yamufaje kucyandika agomba kukigurisha nukuri azokigurishe mu ma institutions mamaduze mu academy yose militaire ku isi bumvirize iyo tactique jasha yo kugenda ku rugamba udafise abasoda iyo probleme yo kugira abasoda ni probleme nukuri igoye kuko hariho manque de ressources humaines mu nguze ariko ugasanga umuntu umukuru wasoda agenda ku rugamba adafise abasoda ahubwo azogurisha ibitabo byinshi cyane tuce twiga abantu twese dusubire mu mashuri abantu bose bige ingene umuntu agenda ku rugamba adafise abasoda voilà icyo nicyo cyambe nayo ibindi byose muvuga ngo yagize wogenda kurasa udafise abasoda wogenda kurasisha blende zitaje
ibindi byose n'ibintu byo kwandika byo gupfundikanya gusa by'ibiki byose pfa kumva icyo gusa muke kandi ibyo si genda ndabimuvugi ibintu yanditse byanditswe nuko nicyo noterera jewe kuri icyo ngene ibintu byabaye. Hanyuma rero ikindi cyanyuma, nta mission nimwe yaronse yo kugira ngo akure president mu kirimba, kuko mu gisoda hari ikintu bita exécution d'une mission dans son esprit et dans sa lettre. Nukuvuga uko babikubwiye ni kubigira. Ndushobora kugira iyindi mission kuri initiative yiwawe mu gisoda, ubwirizwa guca kuwa guhaye mission ukamubaza eske nogira iki ko mbona ibintu bimeze gutya. Nico kintu cyitwa we bakita ngo exfiltration. Iryo zina ntiribaho mu gisoda, exfiltration ntibaho mu gisoda. Hariho repli, hariho repli. Iyo ari repli tactique naho nyene muri repli bafise ukuntu iyo mekanisme tuyigira, ingene wikora, ingene iyuja iyuva, ingene kugendayo, ingene ugenda wiproteja, ifise ukuntu tuyiga mu gisoda iyo mekanisme ya repli. Hanyuma rero ivyo yagize ntumbaze iyo yabyize nukuri nakamaramaza ibyo bintu ndabibabwiye jewe n'ubwambere nabyumva, kandi muzobaze n'abandi basirikare yuko umuntu ashobora kugira mission yindi yihaye atabwiye umukomanda wiwe. Hari n'ibindi avuga ngo radio ntizavuga. Radio zo muri Berdem ni radio z'ikirusiya kandi zifise fréquence zazo zizikorana n'andi maradiyo yo hanze. Kiretse ipfuye naho hari izindi za reserve. Nuko rero ibyo novuga n'ibyo, nta mission yo kugenda gusova yagize urugigana. Munyemerere ntabashiriyemo muvuze yuko bijya vyuko mikro ziwe zakatitse bitari sivyo, kuko muri Berdem avuga ngo baramukatiye fréquence. Ntashobora kuvuga ngo baramukatiye fréquence, nta zindi atari muri Blende. Iyo fréquence yiwe niwe zitanga, commandant d'escadron niwe atanga les fréquences kandi ziba ari secret. Niwe atanga fréquence z'imodokari yiwe, niwe atanga fréquence z'amaproto, niwe atanga fréquence mukorera ko mwese muri escadron uko amablende yosangana. Donc nukuvuga niwe mukuru wa ntuze wa transmission muri escadron yiwe. Donc siboni ngera avuga ngo hari wamukatiye komanda doka ntari kuri fréquence ziwe kuri radio zikorana iradio ni ikirusiya. Donc ibyo bintu yavuze kuri waza abantu bose sinzi ibyo avuga mugabo kubera wewe azi yuko ibyo avuze byemegwa gutyo nyene ibyo avuze ni yaho je nicyo nobabwira. Okay, abatwumviriza bumve neza ikibazo nabajije, kuko mu gitabo Rugigana avuga ati jewe nadisize gucomoka kamuha bankatiye fréquence. Hanyuma Colonel Alfred avuga ati ivyo bintu ntibishoboka, umurusiya afite technology ituma ari wewe uburi kurajera iyo fréquence kandi nta numwe yigucira. Ivyo nivyo muvuze. Si fréquence imwe ni ama fréquence menshi, kuko ni wewe urongoye la transmission muri escadron yawe. Uyu chef de proto umubwira ukorere kuri fréquence, ubundi mu chef de proto ukamubwira ukorere ku yindi fréquence, ubundi mu chef de proto ukamubwira ukorere ku yindi fréquence. Aho na interne ukacubabwira fréquence ya tous les escadron yose mukorera hamwe. Urumva rero ivyo ntabwe ngo urumva harahiwe kudetermina iyo fréquence yipfutse. Commandant batayo iyo ntayicako we wakorera ku zindi fréquence zikora ajya amajipe muhora afisa amaradi. None ko bwanyu yoba yabikoze mu kutabimenya cyane mu kutabishaka? Navuze kuva kera nababwira ko uwo muntu atigeze aho nyora muri Blende, je ndahakora muri kugeza mvuyeho muri 22e nahavuye mu kwezi k'8. Sinigeze ndamubona muri Blende, ntiyigeze atwara meme le proto Blende. Donya proto Blende niyo duherako. Hanyuma rero kugira ngo ube commandant d'escadron nukuvuga ama proto atatu. Nukuvuga iproto yose ifise imiduga ine y'amanduzeye y'amablende n'imiduga ibiri y'amajipe. Uciye rero ushira kugwiza gatatu zishatse 12 nizo nawe umukomanda agenderamo. Rero izo zose ibyo byose ntabyo yize no bibabwira nuko nyene. Nukuvuga uwo muntu yaje mu ntuze muri iyo escadron
kubera arabivuga mu gitabo muzobirabe igituma yaje muruze muri iyo escadron muzobirabe arabyandika mu gitabo hanyuma rero mugabo ntibigeze biyumvira yuko azoshikira intuzeye impanuka nk'iyo itumwe nuko aza gukora ibintu atazi none akavuga ngo baramuciriye ko ninamucira ko mbona ariwe mukuru wa ntuze wa Afrikanse muri iyo escadron yiwe ico nagomba kuba Meres Pemo Colonel hari ikintu numvise muri ko muravuga none niyo batabumenye yari afise mu maburende chef vehicle ujya mu suzo officier bari kumwe izina ryiwe ndariretse kurivuga nujya mu shoferi n'abaporvoye n'abatirere ntavyo bashobora kumwereka bati bikogukuka sanzoro batige muri blende iyo ugiye muri blende uri chef de peloton niwe ucuba chef de vehicle kubera harimo ibibanza bine gusa muri blende ibibanza bine ikibanza kimwe ni cy'umushoferi cyo kirumvikana ikibanza cya kabiri kibamwo umuchef de vehicle no kuvuga unaho muri komanda wa escadron wicara muri kiya kibanza kuko niwe ukoresha amaradiyo hanyuma hari umutirere ari niwe akoresha ingo amamitrailleuses abiri afise ikibanza ciwe hakaba umupurvoyer ahereza amasasu uyu mutirere amasasu yahereza umutirere urabyumva muri abo bane nta kindi kibanza gisigaye n'ukuri naranumiwe ingene yinjijemo famille yanuze ya president ingene yinjije aho yakuye ibibanza bitahazi kugira ngo yafashe amasasu yose asukahazi ico gihe yinjiza famille gisigura ko atana place mu kurvoyer yari hari n'abandi bantu bose bashobora gufasha kudefanda umuryango oya Berdem iragutse yavuze ibibanza mugabo ahantu ho kwicara hasi bisanzwe nko ujya ko muri double cabine haba hariho nyakubahwa Mongoronere iragutse nibaza ko n'umu chef vehicle kiretse rugigana muri iyo modokari yarahari kuko ajya kwiranya twirinda kuvuga izina ryiwe ariko yararimo gusa mugabo ntitwirinda ntitwumvuga izina ryiwe ko nta chef de vehicle wundi abaho hariho umuntu uze chef de vehicle muri blende ni ujya yicaye ku maradiyo donc uba chef de peloton ucuba ameme ta chef de vehicle uba ameme wewe ntuze wicaye hajya ku radio ubi chef de vehicle mugabo nikikubuza gutwara izindi vehicle uziha amategeko Jewe ndafite ikibazo murakoze cyane mbaza akabazo kamwe namasabe Colonel Alfred yobadusigurira doe point de vue we kuko urumva namba bamuhaye muri kamuha bakamuha yuko aja agenda kuri palais présidentiel ivyo byose atabizi kuki barungitse we oya urumva rero ngomba gusigura ibyo sindabizi ku ingene byagenze kuko sibona ari kandi ntiyabimbwiye ariko icyo ngomba kuvuga icyo nkeka jewe ikintu cyabujije abo ba chef de peloton bose biwe batatu wewe wogenda gutwarwa n'umuntu uzi ko atabyazi ugiye ku rugamba ugiye gupfa erega ugiye mu ngwano urapfa cyangwa urakira woguba wiyahuye none utwawe n'umuntu atabyazi ubizi ndakeka yuko sindabizi ko nibyo nibyo gukeka ndakeka yuko bamwangiye kubera ati ko atabyazi ikindi naco nimba bamwangiye ku kindi nimba bamwangiye ku kindi kubera ikindi kintu yarahindukiye ngo ababaza ati mwase kubera iki igituma acagenda gusa ndaza babaza ati basha mwanse kubera iki kandi ngo acatanga raporo kwa komandante batayo ati baranse wowe urumva baranse ubasize ngaho ntanze raporo ko baranse ndubabajije igituma banse ucifata inzira uragenda wenyene uvyumva gute wewe murakoze cyane tugerageje kumva ivyo mushikirije n'ibyo nawe yanditse mu gitabo akanyuma none umuntu yitwa Mushwabu yaretse gute siwe umva niwe yarajejwe gucungira president yaretse gute ko yahaye itegeko rugigana kugira musohore muri palais cyangwe kandi umva hari ukuntu bigenda bikurikirana icyo yanditse mu gitabo nicyo novuga kuko sinzi mugabo reka mvuga icyo yanditse mu gitabo kuko narabitohoje neza narabibonye mu gitabo cyanditse yavuze ati nduzeye president aje kuko yaratangaye no kubona ko president ngaho muri Paris
mugabo aje abona perezida aje yambaye impuzu z'igisoda ngo hanyuma bagerageza kumucisha ku rukuta kunduze ku rupangu ngo biranka kubera ngo hanze bariko bararasa ngo asubira inyuma aja kumujyana mu nduze aja kumujyana muri iyo burende nyene na famiye yiwe ngo agize araraba gutya iyo mushwaha burari ngo ntiyasubiye kumubona ngo mushwawe yakiyanyika niko avuga ngo acaranyika ntiyasubiye kumubona kuvubwo kugeza tware perezida kugeza mushwawe ntibasubiye kubonana kandi ari wajejwe intuzeye security ya pare ibyo bintu niho rero bizazanira umuntu ega byose ibyabaye uwo munsi n'akamuna turumva ko kandi rero ibyo tubikura mu gitabo ntugiye twari tubizi iyo atandika kwandika nabyo nyene n'ibyiye egome nyakubahwa muravye ivyanditswe mu gitabo aravuga nuko hari aho yabonanye na perezida Petero Buyoya bahuriye kwa ministre Sylvie Kinigi ngo aramubwira ati guhungisha umukuru w'igihugu waragize neza ariko kumutwara mu ikambi wakoze amakosa ivyo bita amakosa yo kuba ukiri umuyabaga erreur de la jeunesse mu rurimi rw'igifaransa hanyuma muri kino gihe turiko turaraba ivyanditswe mu gitabo n'ivyo mwe muri ko muravuga ganyakubahwa Colonel ubonaho ariko akora ukwihenda ko mu gutama canke mu gusaza canke muvuga muti hari ibyo atatubwiye dukeneye ko yo shira habona abarundi n'abumva ururimi rw'ikirundi canke abakunda Burundi bakamenya by'ukuri ibyabaye kuko muvuga muti harimwo ibyo yerekana bitari byo dufatiye no kubyasomwe abanyamategeko nka Vital Nshimirimana yaravuze ati hari ibibazo bitatu canke bibiri bitaboneka neza bitaronkegwa inyishu uri kurasoma kino gitabo cane kukuntu avuga abantu abafatira ku macakubiri y'intara akavuga ati perezida Buyoya yaragora abantu bava mu zindi ntara akabafata nabi imbere gushikaho nka mushikiranganje generale Cyril Ndayirukiye ati yahava akamugira umushikiranganje wo kwivuna abansi ati kubera atavuka Bururi hanyuma Asansiyo twagira Mungu nawe kubera atavuka Bururi nawe vingozi akamugira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ivyo bintu mu gukorera ikibi abantu batava mu ntara muvamwo umuntu yaca mugira umushikiranganje hari ibintu avuga ati ntibisobanutse neza muri iki gitabo aravuga niyo yankana generale ngo ntiyari gushobora gutera imbere iyo batamenya ko yo bakomoka mu mugamba mbega ivyo bintu by'intara by'amacakubiri y'intara n'ibindi byajemwo gute ku rupfu rwa President Ndadaye hanyuma mbega kubera iki muri iki gitabo atahavuga canke ngo yunamire abatutsi bahonejwe inyuma y'urupfu rwa Ndadaye murakoze reka jewe nakubwire ingene nabonye ico gitabo kugira nishure ico kibazo cawe ubwa mbere hariho ibintu yanditse mefe et geste guhera ku rukatasi rwa 29 gushika kuri 73 aho hantu umuntu wese azobisoma asumenye ko ari ibinyoma biteye isoni guhera ku rukatasi rwa 29 gushika kuri 73 ibinyoma biteye isoni hanyuma muri ico gice nyene hariho ibintu twumvise n'ibyo namye ndababwira tutigeze kumenya hanyuma mugabo harimwo n'ibitutsi harimwo no kwifatira mu gahanga abantu muri ico gice nyene ca mbere igice ca kabiri ciwe avuga ngo ni igice bise ngo vos questions et mes réponses aho rero novuga ko yamufashije kwandika igitabo cyitwa Nduzeye auditeur ayiwe yari umukoci wiwe bashi yagerageje kumugomba kumumurikira ngo amwereka ati vuga ibi mu bibazo byiwe yagomba kwashika ku kintu bagomba gushika ko kuri iki gitabo mu gice cya gatatu yise mes intimes convictions bashi niho rero avuga ibyo bya regionalisme ibintu menga yabatirijwemwo n'ukuri yarabatirijwe muri regionalisme aravuga ibintu byinshi aravuga arahera ku byabaye akabitonda kandi rero wewe ntiyandika ngo avuge na reference ngo akwereke iyo yabikuye oya abyandika ngo kumenga niho yari bimwe bya reference bimwe bya kwandika ibitabo oya wewe arakubwira gusa byose umenga niho yari
reka rero ndakubwire rero kuri ico kintu uvuze ngo umbagije neza kandi ndabishikireko ahantu ku rukatasi rwa 117 gushika ku 124 niho rero ucumenya ingene abo banditse ico gitabo ico bagomba handitswe mu gice cyitwa ngo ai-je bien fait de conduire le président au camp Muha. Muri ico gice rero niho hari ikintu misiyo yiwe yatumye bandika ico gitabo, ni ibintu bikomeye cyane. Urasoma ahantu yavuze yuko ariko ngo umuntu uze nka kujya k'umuntu ariko ararota ngo arota kuburana aburana ati je ndota mbura mbwira umuntu uze umucamanza nkamubwira nti umucamanza ibi nibi urabisoma. Hanyuma rero arashika ahantu avuga ngo ce procès n'a pas eu lieu ou elle n'aura jamais lieu probablement. Nukuvuga iki? Nukuvuga avuga ati ivyo bintu byo kwandadaye ntibishobora kuva mu nzira, kandi nivyo kuko ivyo bintu byandadaye bavyitwaza umwanya wose. Nukuvuga nico bita mu gifaransa instrumentalisation de l'assassinat du président Mekeyo Ndadaye dans la vie politique du Burundi. Nukuvuga ntibagomba ukuri naho yavuze ngo ni ma vérité, ntibagomba ukuri kubera ukuri kubonetse iyo bazana barafise uburyo iyo bazana abantu aba detective bo kwisi yose bakabakodesha, abandi n'aba volontaire bariho bakabazana kugira bamenye. Byari byoroshe ubwa mbere bwo barafise umuntu yamuzanye atategeko yarose bakamuzana mu ikambi aho avuga mbere ku rukatasi aho avuga mbere akavyiyemerera ni aveu. Muzorabe ku rukatasi rwa 73 avuga ariko yahejeje ibyo ariko aravuga akavuga ngo il y a 2 mois j'ai livré malgré moi Melchior Ndadaye à ses bourreaux et j'ai failli mourir brûlé vif. Urumva c'est un aveu aremeje yuko irarive byanditse mu rukatasi rwa 73 aveu. Hanyuma rero ngaha akacavuga ati ubwo rubanza ntizogwira rucika, ce procès n'aura pas lieu et n'aura jamais lieu probablement. Kubera iki? Kubera ni instrument. Ubu haraba ikintu Ndadaye, kandi na Ndadaye na president nyakwigira president Ndadaye nukuri baramurenganya, kandi bakwiye n'abantu bose yari mu president wacu w'igihugu bagomba kumubwira ngo yari umuperezida w'abahutu. Ntibishoboka, yari umuperezida w'abarundi bose, kandi ndi yaronse umwanya no kugira ngo atwereke ingene ikintu na kimwe. Hari uwanditse ntuzeye yitwa Rukindikiza yaranditse ati le président est mort incompris, arabyandika mu gitabo. Nukuvuga yuko hari ikintu cyo kutubaha n'umuntu yashengeye yitavye Imana kandi yashengeye umuntu uzeye. Rero ngaha ngomba gusubiramo rero muntu wese ugomba gusoma ico gitabo, ntaco bimaze kwirigura soma ico gitabo. Soma kuri page 117 ushikane kuri 124 ucubona ikintu bariko barakora General de Brigade Rugigana na son auditeur ntuzeye Kaburahe. Ico bariko bakora message de mission baronse ico bariko barakora. Ariko ngaha nomenye nshaka mwebwe muri ko murakora n'abandi barundi nukuri ntimukwiye gusamazwa n'ibi bintu swati nibyo guca amafaranga, swati ni mission ikora igomba ikintu. Nukuri murakwiye kugira abarundi bakaja kubibagoye bigoye gucacu bakareka gusamazwa n'iki gitabo. Iki gitabo umuntu wese agomba kugisoma, nasome page 117 gushika kuri 124 na mapaji ndwi azobashe ahejeje kumenya ikirimo. Ibindi byose bijya vuga banaka baciye ibiki byose bijya bazobishire mu kintu citwa théâtre. Biya ni théâtre bazobaha abantu bagira amateatre babikine, bavyereka abana, bavyereka abo bantu,
harimo abantu benshi bameze nka wa wundi bita spider ntuze wa muntu ukaca ku mantuze ibyo yigira ntuzeye bigana n'ibyo yigira ijya home spider akina ibindi byose bajyane muri filime babikine ariko mumenye yuko ntuzeye icyo gitabo